Uno munsi abarundi bose bafise akanyamuneza kadasanzwe, akanyamuneza kuko igihugu cacu carose intahe yo kwikukira, carayihabuje kuko cari gisanzwe kiyifise. None rero uno munsi twahuye kugira ngo twiginane, twibuke uwo munsi, na cane cane twibuke iyo tuva. Ejo nari narose umwanya wo kubashikiriza akari ku mutima, ariko no munsi n'akandi karyo ko kwibutsanya kugira tugume twigishanya ingene twogumya iyo ntahe yo kwikukira n'ingene twoyitsimbataza. Ubwa mbere bwobwo nuko Burundi bwari bwamye bufise intahe yo kwikukira, cari igihugu cifashe, igihugu gifise ubutegetsi, igihugu abenegihugu bari abakozi bakigaburira, barigaba bakigaburira. Nari ndiko ndavuga yuko abarundi cari igihugu cifashe kandi barankakagaye. Rumariza yaraje mu Burundi ashaka abarundi atwara babagurano ngo baje kubagira abaja, ariko abarundi baramugwanije baranka yuko hari umurundi n'umwe atwara. Ivyo birerekana ko abarundi cari ni igihugu c'abantu bankakagaye, igihugu kitavogerwa. Igihe abamisiyonari baza ubwa mbere bagize ngo bamenere Rumonge na Nyanzarake, naho nyene abarundi barabagwanya. Uburuhiro baja kwinjirira imisugi. Abo bamisiyonari ngo bari bazi yuko baje gusambura imana z'i Burundi, bashitse basanga dusenga imana imwe. Bapfuma bavuga bati basi duhindure izina ry'Imana tuyite Mungu, kuko basanze yitwa Imana n'ubu yitwa Imana. Ariko bo baca bavuga ati dupfume tuyita Mungu. Igihe abadagi baza, abarundi baragwanije abadagi imyaka 7. Ico gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni bihome wewe yemeye kwigura umwami. Murumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu bankakagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intahe yo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni. Ariko naho twari turose intahe yo kwikukira, ntivyaciye bitungana, kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. Hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfamutima batemera ko ako gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'Uburundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho tusubiye kugarukanira intwaro ya demokrasi. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi, dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikurako agasuzuguro. Kugira wikureko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira. Nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande. Nta muntu asega bahicubahiro.
akararo gatoyi notanga. Muri iyo minsi iheze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, mwibaza yuko hajya badutiza twaragura muga naho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga c'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwanka agasuzuguro mwaraterereye turiyubakira iki kibuga, turaciyubakira none ngiki ejo twaragikwanguye, ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe. Nagira mbere mumfashe dukomera amashi Imana yacu kuko n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryaramaze kwemeza ko iki kibuga gikwije vyangombwa. Ubu rero turiko dutegura yuko tucinjira. Ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke ico afungura, kuko tugiye gusega ivyo kurya naho nyene nakagaye. Kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronke ico ufungura niteka rikomeye cyane. Hari haho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe? Ndababwira nti twebwe dufungura ivyo twirimiye. Ngo birashoboka? Ndabwira ko bishoboka, baca baradukeza. None nanje ndakeje abarundi. Ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye, intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe. Abarundi mu vya politike twarerekanye ko dukuze, yuko tudakwiye kubusimbira hamwe, dukwiye gutora abaturongora kandi babona. None rero mboneho akaryo gukeza abarundi twese, kuko n'amakungu yaratangaye. Kera yahora abona ko turabanyakajagari tutabishoboye batarimwo. Ndakeje kandi n'abatowe. Abatowe ndabakeje cyane. Ndabakeje kuko tubazeyemwo vyinshi. Uwo mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana Uburundi buteye imbere. Dukeneye rero indongozi zihabona, indongozi mboneza. Ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ivyicaro gusa. Indongozi mboneza si yindi yo kwicara mu biro gusa. Indongozi mboneza iragenda mu bene gihugu, ikumviriza ivyo bakeneye, hanyuma nayo ikabafasha kubona ico bokora n'inzira bofata. Indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatana kimwe iri kwirakorera bene gihugu, iyo ntibikwiye. Dutegereza rero kuronka indongozi mboneza. Hariho ivyo twama turiko turanegura ku ndongozi, aho usanga afise dossier akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora. Indongozi zama zirindiriye ngo sindabona intumbero, ngo banzunyereke ivyo nkora. Iyo si ndongozi. Nico gituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza, kugira ngo igihugu cikukire koko, cumve ko gifise agateka, kiba gifise abene gihugu bumva kandi bakumvira. Kugira igihugu gitera imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitegereza kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Ko rero twaraye twerekanye ko tugize urunani mu matora. Ubu rero tuje ku kivi, twiteze imbere, tuve mu gasuzuguro. Iterambere n'urugamba. Iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere naho ufise amahera.
ukazoba uri umunyezamu ntuba uteye imbere naho ufise amahera kuko urashobora kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegerezwa kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu na kamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere. None rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna kuko kugira uronke ico ushora uba uriko uvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo mu gateka k'igihugu. Abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu. Abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganya ikarya igiturire igasesagura itunga ry'igihugu iba yanka iterambere ntishaka ko igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka ko igihugu kigira agateka kuko ntashaka ko gitera imbere. Ikinebwe cama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo nkeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza gifise umutekano, ndetse tugwanye nabo bose bagwanya iterambere. Ntitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Odas yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi. Aba batatu nsa nubavugira rimwe, abarahagarariye igihugu barahagateka urwego ko kwivuna basi. Twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngahi Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo uno munsi twaba dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Nagomba rero mu guheraheza mpereze ku mpanuro nkeyi nk'uko twamaduhanurana iminsi yose. Nagomba bwa mbere abarundi tubanze dutegere icari cyo kwikukira. Umurundi wese iyo agize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icari cyo kwikukira. Twama tubibona akeshi mbere twiyumvire yuko boba ari abagifise kagatima k'abapedese. Bamwe n'ubu batarumva ko barikukira, bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira mpanure abo barundi, muvi buzimu muji buntu, mumenye ko igihugu cy'u Burundi carikukiye. Nta kindi gihugu na kimwe cyashira hamwe na rimwe rizoza kugaba uburundi ngahi wacu. Niwaba ikibazo cyawe kijanye hanze nuko utakigira umutima wo gukunda igihugu cyawe. Kandi urugero rero dupimira ko nico. Hariho abantu babonye abene gihugu batabatoye baca biruka muri ONU no muri Union Africaine ngo babatabara. Aho kuja mu bene gihugu ati hanyuma murazopfuma mundabagiza, noneho nizomutora. Abo berekana yuko bagifise umutima w'abapedese yuko ibibazo by'u Burundi bitorerwa umuti hanze. None rero
ndabasavye basubize umuzirikanyi wabo mu kibanza, baba Barundi bamenye ko Abarundi tuzokwama dutorera ibibazo byacu umuti turi ngahi Burundi nyene, ndetse mbere turanavyorosha ubu twama twicaranye tuza turaganira. Ubwa kabiri ngaruka ku ndongozi, twaraye tuvuye mu matora, ubu tugire iyindi ntambwe. Ubu mumenye yuko ibikorwa byose tuzobikorera mu ntara. Indongozi rero itabona hamwe bita ku kibuga aho ibikorwa bikorerwa, iyo ndongozi yo birakinjura ikaja kwiga. Abenegihugu murazi baguma banyandikira utuntu, abenegihugu bakagushengeza iwanje ngasanga nivyo vyiza, nzogusaba uce wandika ikete ryo gutanga imihoho utaririgura maramara. Ikigira kabiri, naravuze ku gisata c'ubutare, twarabonye neza ko Burundi budashoye hanze ntibuzotera imbere. Ubu rero tugiye gufata uwundi mukenyuro mushasha. Twarabonye ko hari Abarundi benshi b'abahinga bazi gucukura ubutare, twarabonye ko hari abenegihugu amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro, abimvyi b'ubutare mube muritegura. Ubu tuzoza tubaha akazi, mwimbe tugura dushora, hanyuma gutyo mube murose amahera kandi n'igihugu kironke amahera. Nico gituma ndababwira nti tubumwe tugire urukundo kugira n'Imana igire ahimaniye. Mbere rero ni ngaha nciye mpereza nsubira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Uwo munsi mukuru nabonye mwawitavye mushajije, ndazi yuko uno munsi muca mutangura kuwuhimbaza muri kumwe mwese. None rero muwuhimbaze mu kanyamuneza, twese twibuka yuko Abarundi dutegerezwa kuva mu gasuzuguro, igihugu c'Uburundi kiba igihugu c'iteka, igihugu kitavogerwa. Imana ibahezagire mwese.